Intumbero y'iyi nama kwari gusuzuma aho ingingo zafatiwe mu nama ya 48 yabereye ikampara mu Buganda aho zigeze kugira ngo tworoshobore korohereza uruja n'uruza rw'abiyunguruza bakoresheje indege hamwe n'ibintu byabo. Ivyo bikaba bikomoka mu ngingo ya 92 ijanye n'amategeko yishira hamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere OACI, aho rivuga yuko abantu n'ivyabo byoroherezwa bikagenda mu ituze ntangere kandi n'abantu bakagenda bubahirijwe mu gateka kabo. Akunguko k'inama kudufasha gushira mu ngiro ivyo byose tuba tutararibwo tushire mu ngiro, na cane cane baraza bakatwereka kuvuga ko batoye amakosa ariko baratwereka utunenge kugira ngo dushobore gukosora borohereze ingenzi zose ziba ziko zirakoresha kino kibuga cacu citiriwe muhisi nyakwigendera President Melchior Ndadaye kugira ngo abahaca n'ibintu byabo bigende mu mutekano ntangere. Ibyo twashize mu ngiro ni byinshi cyane, nta twobivugira ngaha byose tubimare, ariko hariho n'ivyatugoye. Ivyo vyatugoye ahanini ya kesho usanga biva ku uburyo bwinshi, ariko murabona yuko nk'abantu boba baheruka kugendera ku kibuga cacu Melchior Ndadaye, murabona yuko hari inyubako ziriko zirakogwa kugira ngo dushobore korohereza abo bantu bose. Ko ikibuga cacu cubatswe kera mu mwaka w'igihumbi 1983, rero hiyunguruza abantu bake cyane, ariko ubu buba barigweje ku nciro zishika 20. Rero nico ituma tuguma turiko turasanura twubaka twagura kugira ngo abantu bashobore kuronka aho bicara, bashobore kuronka aho bahagarara, bashobore gukorera imirimo yabo ya misi yose bumva ko bamerewe neza.